amajambo n'imbuto tubiba, n'imbuto dutera, n'imbuto dutera. Hariho umunsi umwe dusarura. Shalom bakundwa bahori CANAAN TV, turabaramukije tubifuriza amahoro ya Kristo Yesu mwaganze imitima yanyu. Muri kumwe na Evangeliste Patrick. Turashimiye cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Umwami Yesu abahe umugisha, abagirire neza. Reka dusenge. Yesu turaguhaye icyubahiro. Petero yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo twabza ubwa kabiri. Haleluya. Tubiheshejwe n'imbuto itabora, aryo jambo ry'Imana. Iyo mbuto itabora niyo tugiye kubiba mwami, uyivomere mu izina rya Kristo Yesu. Yesaya yaravuga ngo kurya imvura na sherege biga bigatose ntibisubireyo, ngo ndiko ni ijambo warungitse ritazosubirayo ridashikanye cyo waritumye. Turagushima ko ijambo riri kugikorwa. Kaze uganiriza imitima y'umwe wese biciye muri no jambo. Amen. Bavandimwe turabaramukije cyane tubifurije amahoro ya Kristo Yesu mwaganze imitima yanyu. Reka dusangire n'ino jambo ry'Imana riri gufi cyane ryanditse mu gitabo cya Zaburi 109 umurongo wa 17. 109 umurongo wa 17. Yakunda kuvuma kukamusubirako, kandi ntiyanezerwa guhezagira kukaba kure yiwe. Subiremo. Yakunda kuvuma kukamusubirako, kandi ntiyanezerwa guhezagira kukaba kure yiwe. Niki mu buzima bwawe ukunda kuvuga? Yakunda kuvuma kukamusubirako. Ico dukunze kuvuga, amajambo n'imbuto tubiba, n'imbuto dutera, n'imbuto dutera. Hariho umunsi umwe dusarura ibyo twateye. Dawudi aravuga ngo yariko arandika muri Zaburi 109 aravuga ngo yakunda kuvuma kukamusubirako. Izo dukunda kuvuga nibiye biganjije amajambo yacu tuvuga, kandi izo dukunda kuvuga biradusubirako. Haleluya. Ico dukunda nimba dukunze kuvuga amajambo meza, iyo tuvyutse tukiyatura ku ijambo ry'Imana, iyo tutariko turavuga ibijanye n'ibyo turiko turabona, bwa buzima buradukurikira. Ico dukunda kuvuga kirahinduka ubuzima bwacu. Ntushobora kuvuga ngo nariko nivugira, oya, ibyo ukunda. Yakunda kuvuma kukamusubirako. Guhezagira naho oya, ivyo guhezagira yavuze ngo kandi ntiyanezerwa no guhezagira, uguhezagira kukaba kure yiwe. Nukuvuga ngo iyo dukunze guhezagira biba ubuzima bwacu natwe turahezagirwa. Haleluya. Iyo amajambo tuvuga, ibyo twatura bihinduka ubuzima bwacu. Muri kino kigwa, muri no nyigisho shatse kukubwira, ndashaka ndakubwire ngo umenye amajambo uvuga, kuko icyo uvuga cyose kigusubirako. Imigani ya 25 umurongo wa 11 haravuga ngo ijambo rivuzwe mu buryo bubereye. Ndakwifurije kuvuga amajambo mu buryo bubereye. Ndakwifurije kuvuga ijambo mu buryo bubereye. Haleluya. Haleluya. Ijambo rivuzwe mu buryo bubereye ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza. Ari mu tujishano tw'ifeza. Ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza. Ijambo rivuzwe mu buryo bubereye. Haleluya. Ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza. Ijambo rivuzwe mu buryo bubereye. Ndakwifurije kuvuga ijambo ryiza kandi mu buryo bubereye. Salomo yavuze ngo ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza. Ari mu tujishano tw'ifeza. Ijambo rivuzwe mu buryo bubereye. Reka ndakwifurije kuvuga ijambo mu buryo bubereye. Uzuvuga ijambo mu buryo bubereye. Icyo uvuga n'imbuto ubiba, hariho umunsi umwe uzoyisarura. Ndakwifurije gusarura vyiza muvandimwe. Ndakwifurije gusarura neza. Sindakwifurije kuvuga ibizarizo vyose, gucira imanza ico ubonye cyose, kuvuga ijambo ribi. Kubera iki turyoherwa no kuvuga nabi umwanya wose? Mureke duhindura uko tuvuga. Yatubwiye ijambo ryiza.
Dawudi yavuze ijambo ryiza, yavuze ngo yakunda, icyo yakunda nico cyamuhindukiriye ubuzima, icyo yakunda kuvuga nico cyahindutse ubuzima bwiwe. Salomo nawe aravuga ngo ijambo rivuzwe mu buryo bubereye ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza, ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza. Igitabo cyo guharura 14:28, 14:28 babari uti uku niko wagize atariye guhora kwiwe, ati ibyo yumvise mwivugira nibyo nyine zabogirira. Ibyo yumvise ababisirayeli bariko bidogera Mose, baridogeye igihe bari bavuye gutata igihugu cy'i Kanani, bashitse baravuga ngo igihugu twakigezemo ni igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki, ndore ibyo twamuye n'ibihugu nibi, ariko abanaki babayo twebwe twabona tumeze nk'uduhori ihanzi, ntitwoja muri icyo gihugu tuzogwane nabo. Ariko Yoshua na Kare baravuga ngo nimuhaguruke tugende. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose, ibyo bantu 10 numvise bivugiye nibyo nzobakorera. Haleluya. Ibyo numvise bivugiye nibyo nzobakorera. Mugerageze, ndabasengeye, ndabatuye kuri no jambo, mugerageze kumenya amajambo muvuga, mwitwararike kuvuga amajambo meza. Ibyo numvise bivugiye nibyo nzobakorera. Salomo yavuze ngo ijambo rivuzwe mu buryo bubereye ni nk'imicungwe y'inzahabu nk'imicungwe y'inzahabu iri mu tujishano tw'ifeza. Mose aravuga ngo ibyo numvise mwivugiye nibyo Imana izabakorera. Ibyo tuvuga, amajambo tuvuga aradukurikira, tumenye ibyo tuvuga. Turafite ijambo riruta yandi majambo yose, tugomba kubiba, tugomba gutera. Haleluya. Iryo jambo niryo ndakwifuriza muvandimwe. Sifa kwa Yesu. Imana iguheze, igusukemwo amajambo mazima, ureke kuvuga ibijije arivyo vyose. Imana iguhezagire mu izina rya Yesu mwami wacu. Imigani ya 25 umurongo wa 25 haravuga ngo kuko amazi afutse amerera umutima ufise icaka cyangwa umutima ufite inyota, niko n'inkuru nziza zimera zivuye mu gihugu cya kure. Niko n'inkuru nziza zimera zivuye mu gihugu cya kure. Ndakeneye kuba umuntu avuga inkuru nziza. Hariyo abantu bifuriza babashaka kuvuga amapubere, baryoherwa no kuvuga amakuru mabi, baryoherwa no kuvuga amakuru mabi ku bandi, baryoherwa no gusakaza ibinyoma ku bandi. Mwene data, ivyo ukora bizagukurikira, mera ngari no jambo Salomo yavuze ngo amazi afutse, nkuko amazi afutse amerera umutima ufise icaka, ufise inyota, niko n'inkuru nziza zimera zivuye mu gihugu cya kure. Ndakwifurije kuba umuntu ajana inkuru nziza, ndakwifurije kuba umuntu avuga inkuru nziza, uvuga inkuru nziza, abakumva bumva inkuru nziza kuri wewe, abakumva bumva amajambo meza aruhura imitima. Tuvuga ibyo uri kurabona, tuvuga ibyo uri kuracamo, vuga icyo wizereye. Umwanditsi w'Ibraya yaravuze ngo dukomeze kwatura ibyizigiro byacu, kuko yasezeranye ari yo kwizerwa. Haleluya. Haleluya. Ubwo butayu urimo, reka kuvuga amakuru y'ubutayu urimo, vuga amakuru y'i Kanani, vuga icyo wizereye. Haleluya. Hari umuntu aba mu buzima bubi agasubira kandi akongeraho ayandi majambo mabi. Ibyo si umugabane wacu. Uno munsi urashaka kurukurarira. Yaravuze ijambo ryiza Dawudi. Yaravuze ngo ukuriye kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Amajambo tuvuga hari gakontribuwa mu buzima tubamwe bavandimwe. Amajambo tuvuga hari gakontribuwa mu buzima tubamwe. Imigani ya 12 umurongo wa 25 aravuga ngo amaganye yo mu mutima w'umuntu awutera kwicurikira, ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Amaganye yo mu mutima awutera kwicurikira, awutera kugwara ibigwara byinshi. Hari igihe abantu ingwara bazihamagarira bonyine kubera iki? Umutima ubabaye, umutima wicurikiriye, ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Ndakwifurije kutuvuga amajambo meza, ndakwifurije kuvuga ico wizereye. Haleluya. Ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Haleluya. 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 Igice cya 15 imigani 28 yaravuga ngo umutima w'umugorozi witondera ibyo wishura, ariko akanwa k'abanyakibi gasuka ibibi. Mene data, akanwa kacu ntikagomba gusuka ibibi, kagomba kuvuga ibyo twizereye, ibihagaze mu ijambo ry'Imana.
muvandimwe, turashobora kubaho mu buzima dukijijwe, ariko amajambo tuvuga agatandukana n'Imana, agatandukana n'ibyo tubayemo. Ukumva umuntu aravuga ngo je ndazi Imana, ariko yasohora amajambo ukumva Imana iri muri aya majambo. Oya ndagwifura, ndagusengera muri kino kiganiro cy'uno munsi, umwami Yesu ahindura ururimi rwawe uvuga amajambo mazima. Iri jambo twatangiriyeho umunsi narisomye ryarakanguye umutima wanje, byarakanguye impemu yanje, ngo yakunda kuvuma kukamusubirako, byarakanguye impemu yanje. Narise mfata iminsi yose tegereza kuvuga amajambo meza kuko arangarukaho, tegereza kuvuga ibyiza kwinje birangarukaho, tegereza kuvuga ibyiza ku bana banje bizabakurikira, tegereza kwatura ijambo ryiza ryose. Simvuga amakuru y'ubutaya ubunkikuje, mvuga ico nizereye. Haleluya, haleluya. Kandi ico nizereye niki? Yagaze mu ijambo ry'Imana. Vuga ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera, ngo iyo rishitse mu mwiza, iyo rishitse mu mwijima hashika umuco. Haleluya. Ndakwifurije kuvuga ijambo rizima. Iyakunda idakunda. Mu migani yaravuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'ibiva mu kanwa kiwe, inda y'umuntu ihazwa n'ibiva mu kanwa kiwe. Hari abantu batuyeho mu buzima bubi cyane kubera iki? Amajambo bagomba bavuga mu buzima bwabo, ibyo guma biyaturako, ntibigera bibonaho ikintu ciza. Niyo umubwiye ngo urasa neza arakwangira, niyo umubwiye ikintu ciza aracanga. Haleluya. Ijambo ryiza ngo ijambo rivuzwe mu gihe kibereye ngo ni nk'ifeza y'indobanurwa, ni nk'ifeza y'indobanurwa, ni nk'umucungwa w'izahabu uri mu tujishano tw'ifeza. Ijambo rivuzwe mu buryo bubereye. Vuga amajambo abereye, atuma ijambo ribereye. Haleluya. Vugishwa kuri ayo magufwa, amagufwa yumye azayumva ijambo ry'Imana, tiyumva amarira, tiyumva imyidogo. Haleluya. Ejo hawe hahanurire none, uri uyu munsi hahanurire. Vuga icyanditswe. Haleluya. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishitse. Umwami Yesu aguhe umugisha. Data mu izina rya Yesu, ndasengeye umuntu wese wakurikiranye kino kiganiro, umuheze, uhindura ururimi rwe, avuga amajambo mazima. Mose waramubwiye ngo ivyo numvise bivuge nizo nzobakorera. Haleluya, haleluya. Duhindura ibyo tuvuga, ibyo twiyumvira uko tugenda. Ubuntu bwa Kristo Yesu bushishikare kuba ku buzima bwacu mwami. Uhindura ururimi rwacu n'ivyiyumviro byacu mwami. Icubero kigarukire mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.